since 8 years ago. uyu mugore yari afise ikibazo cyo mu matwi kuva gifise imyaka 8. 양쪽에 골과 진물이 나오면서 그 이후로 전혀 양쪽 귀를 전혀 들을 수 없게 됐어요. One time, past out was coming out of her ears, and she could not hear at all out of both of her ears. rimwe na rimwe hariho n'igihe ngo amazi yasha mu matwi agasohoka ntashobore kumva ikintu na kimwe. 그런데 그래서 병원에 갔지만 병원에서 어떻게 치료 전혀 할 수 없었어요. She went to the hospital, but the hospital could not do anything about this. yaragiye kwa muganga ntacyo abaganga bashoboye kumumarira ku bijyanye n'amatwi yiwe. 근데 오늘 귀가 열린다고 선포할 때 이 양쪽 귀가 완벽하게 열렸습니다. Let me proclaim that ears will be open today. Both of our ears were completely open. igihe twatangaza ngo amatwi yose atumva twakira ko agiye kumva amatwi yose yiwe yagiye yumva ashobora kumva neza. 할렐루야! 기부스를 했지만 이 그렇지 없이 움직일 수 So 없었어요. you see how he has a cast here, but he says he could not move at all without these crutches. yakavuga ati ntari gushimira aratambuka atagira izi nkoni. 근데 오늘 뼈에 선포 이후에 움직여 봤더니 지금 이 목발 없이 잘 움직이게 But 됐습니다. today, you remember we proclaimed that bones will be put back together. Now after that healing, he's able to move without these crutches. uyu mwana twatangaje yuko amagufa yawe ukoranye arashobora gutambuka arafise bakwiye. 자, 움직여 보겠습니다. 이제 없어지게 될지어다. We proclaim in the name of Jesus that all of the remaining burn marks shall also disappear. turatura yuko n'ibindi bihimba byose bikigwaye mu izina rya yesu bikira. 놀라운 일을 보고 계신 주님을 찬양합니다. Praise the Lord who is doing Now after prayer, there's no pain, he can walk. The bone is put back together now. What was broken? The knee, the knee. Ni mugongo ni kiacha ni The ankle here. Here up to here. Okay. Come. 더 물어보시고 있어요. 4개월 전에 adashobora gusoma neza barabimara igihe kigera gute. aramaze imyaka 15 ari muri ubwo buzima ariko nyuma yo gusengerwa ubu yabohotse n'amaso arabona imana yacu yabwa icyubahiro. For 15 years, this lady has epilepsy and her eyes could not see clearly, but tonight, after prayer, she's really and totally healed. Reka duhimbaze Imana. Imana yacu ni Imana nzima. Hari ikindi gitangaza. There is another miracle. amaze imyaka 3 arwaye mu mavi, yari afise amakonyera mu mavi ariko aragenda ahantu hamanuka bagira ububabare bwinshi ariko bamaze gusenga yumvise yakize guhimbaza Imana. This kid had 4 years old, but when he had 3 years,
The right side. Yes. 엉뚱한 피곤이요. 이 아이는 지금 4살 된 남자입니다. This boy here, he's 4 years old. umuhungu uno mwana mubona afise imyaka 4. 그런데 이 아이는 1년 전부터 이 오른쪽 팔과 다리 쪽이 But from 1 year ago, he was suffering from paralysis on the right side of his leg. rero yaramaze umwaka wose yaratewe n'indwara ya pararizi ku ruhande rwose rw'iburyo. 이 어린아이가 마비되니까 또 엄마가 얼마나 걱정했을까요? I wonder how worried the mother must have been when her child was paralyzed. ndiko ndiyumvira ukuntu umuvyeyi wiwe yarababaye kubona umwana wiwe uruhande rwose rudakora. 오늘 마비가 풀린다는 선포를 듣고 아이를 봤더니 진짜 오른쪽에 있는 모든 마비가 풀린 겁니다. Today, after hearing the proclamation that paralysis will be broken, she has now seen that her baby is free from paralysis. tumaze gusenga tukavuga ati abantu bose bafise ubumuga barakize mu izina rya yesu. umumama yashyira n'umwana wiwe rwa ruhande rwose umwana we akiza indwara. 그래서 지금 이렇게 회복된 모습으로 서 있는 겁니다. So you see the baby standing now on his own, fully healed now. kandi urafite umwana urashobora guhagarara kandi atashobora guhagarara kubera ko yamaze gukira. 치유하신 주님을 찬양합니다. We praise the good Lord who has healed him today. mutwara tambukira. 지금 앞에 있는 소녀는 15살 소녀입니다. This boy here is 15 years old. uno muhungu afite imyaka 15. 앞에 있는 소녀는 15살 된 So this 소녀입니다. boy is 15 years old. afite imyaka 15. 그런데 2년 전에 큰 화재를 나서 이분이 완전히 지금 불탔어요. 2 years ago, because of a big burning accident, you see this entire left side was burned. rero kubera ko yahuye n'isanga ry'umuriro hanyuma uruhande rwose rw'ibubamfu rwaciye rusha. 그 이후로 이 팔이 완전히 이렇게 올라가서 굳어버렸어요. But after that, his arm was completely constricted and stuck like this. He could not move it. ukuboko kwiwe kwari kwasa nuko amaze guherayo ntiyashobora kugira iki kugukurayo. 전혀 움직일 수 없었고 통증도 심했습니다. He could not move his arm at all, and there was much pain. yarafise ububabare bwinshi cyane kandi bidashobora ko ashobora kugira iki ko kwiba gushaka kunyiganyiza. 손도 전혀 팔도 전혀 움직일 수 He could not move his arm 없었고 or his hand. ntiyashobora kugukoresha ko kwiba bakunyiganyize. 오늘 치유 선포 이후에 이렇게 올라가서 굳었던 것이 풀어졌어요. But after the healing proclamation today, that constricted part of the arm has now gone down. mugabo cya kindi kiko kuguma harya ku kuboko ubu tumaze kumusengera uyu mwanya arashobora kugira guharetsa ukuboko. And now he is able to move his arm. ubu arashobora guturuka ukwiwe. 지금 조심스럽게 이 앞으로 나왔습니다. So this man has come carefully to the front here. uyu mutanga murabona ko ari hano imbere. 근데 지금 이분한테 놀라운 일이 벌어졌습니다. But something incredible happened to this man. hari ikintu rero cyamubayeho cy'igitangaza. 이분 30년 전에 오른쪽 시력을 완전히 잃어서 30년 동안 이 오른쪽으로 아무것도 보지 못했습니다. 30 years ago, he completely lost vision in his right eye. For the last 30 years, he could not see at all out of his right eye. haciye imyaka 30 ijisho ryiwe ry'iburyo ryarahumye ntiyashobora kuba agishobora kubona ku jisho ryiwe ry'iburyo. 오늘 눈이 열리라는 선포 이후에 지금 눈이 열려서 30년 만에 처음으로 정확히 보고 있습니다. After we proclaimed in the name of Jesus, for the first time in 30 years, his eyes were open and he is able to tumaze see. kwatura izina rya yesu rya jisho ryiwe ry'iburyo ryaciye rikanura mu izina rya yesu yarose igitangaza ciwe. reka turabe ehe rero mutamu 할렐루야! 하나님이 30년 된 그 눈을 보이지 않는 눈을 열어주셨습니다. God has opened his eyes that could not see for 30 imana years. yuguriye ijisho ryiwe ritashobora kubona haciye imyaka 30 yose. 눈을 열어주신 하나님을 We 찬양합니다. praise our Lord who opened eyes today. turashima umwami wacu yesu kristo yuguriye iri jisho rya mutamu. 아무도서 말 못하던 사람이 혀가 풀려 말하게 됐습니다. People who could not speak had their tongues loose in them, they were able to speak again. abatashobora kuvuga ururimi rwabo rugashobora kukagobotoka neza ashobora kuvuga. 또 몸에 마비가 있던 사람들이 마비가 풀렸어요. People with paralysis in their bodies had their paralysis broken. abantu bari bamugaye baranyunyutse bagatangura kugira iki 교통사고 부러진 뼈들이 있어서 이런 목발 없이 못 걷던 분들이 목발을 놓고 하나님을 찬양하면서 걷고 People 뛰었어요. with broken bones from accidents, people who could not walk without crutches, their bones were healed today and they were able to walk without them. abantu batashobora kugenda badafise ibekiye uyu mwanya barashobora kuba batambuka. 화상으로 굳었던 발이 풀려서 움직이게 되었어요.
되었습니다. People who had arms that were stiffened because of burns had their arms loosened again. rero abantu batashobora kugorora kubera ko ukuboko kwanyunyutse uyu munsi bashobora kugorora. 그 외에도 많은 분들이 치유를 There 받았어요. were many more people than that who are healed today. hari abandi bantu benshi kandi bakize uyu munsi. 그럼 누가 치유하신 겁니까? Who is the one that healed us? mbega umuntu yadukiza ninde? 예수 그리스도십니다. Jesus Christ. yesu kristo. 우리 구원자 되시고 치유자 되신 예수님을 We 찬양합니다. praise our Jesus who is our Savior and our healer. turashima yesu kuri uwo mukiza n'umwami wacu. 그 외에도 수많은 분들이 치유를 받고 지금 돌아갔습니다. There are many people that were healed today as they went home. uyu munsi abantu benshi batashe batahanye gukira indwara. 그리고 여러분 또 집에 돌아갔을 때 또 다른 놀라운 치유가 일어나게 될 And when 것입니다. you go home, many of you will witness more healings happen. benshi nimwashika muhira muraza kubona ibitangaza byo gukira indwara bibandanye bikoreka.